Birihutirwa cane n'amakuru ahambaye ariko aragarukwa ko muri kano kanya ibintu ntabwo vyoroshe cane vyabaye kuri General Prime Niyongabo birateye ubwoba kuri igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2026 aho imodokari zerurira umukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo zagabwe ko igitero gikomeye cane ubwo yariko araja Igitega. Kuri ubu ngubu amakuru ariko aradushikira akavuga yuko ibintu bidasanzwe vyabaye kuri uyu mujenerali vyoba bifitaniye isano ikomeye cane niberutse gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Niyihe mpamvu yatumye Ndayishimiye amaramaza General Prime Niyongabo hasigaye indwi imwe ngo abe umukandida wa CNDD-FDD matora yimirije mu mwaka w'2027 bivugwa yuko ayo matora nyine Ndayishimiye yatanguye imikenyuro ikomeye cane bikavugwa yuko yanigennye kuba umukandida wa CNDD-FDD aho amakuru yibanga adushikira avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yarakoze iryo bara ryo kwigena nk'umukandida wa CNDD-FDD matora mu mwaka w'2027 atagishije inama y'igisirikare. Umujinya n'ubwoba ni bwinshi cane mu basirikare. General Prime Niyongabo yararakaye cane ariko nanone aranababazwa bikomeye n'ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye amukengera ndetse n'igisoda. Ivyabaye kuri General Gaspard Baratuza vyarateye impungenge ndetse n'uruhagarara rukomeye cane mu gisoda c'u Burundi. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye arageramiwe ariko nanone abansi biwe ndetse nabo yikeka ariko araca ku biti no ku mabuye mu kubikura ko haba mu kubica canke kubapfunga. Hari amakuru akomeye cane rero duhejeje gukura mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'amasoko mu gisirikare c'u Burundi. Ni bande barashe ku miduga yerurira General Prime Niyongabo? Irerura General Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi kuri iri genekerezo rya mbere. Ni mu gihe Igitega hari habereye inama ikomeye cane ndetse hanahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi. Ubwo General Prime Niyongabo rero yafataga urugendo ibintu bidasanzwe bikaba vyabaye. Nano makuru turaza kubabwira vyinshi vyinyegeje inyuma y'ivyo biriko biraba mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo nimba ari igihe kigoye kubamwo mu Burundi haba mu bategetsi ndetse no mu banyagihugu basanzwe muri kino gihe mu Burundi ariko haba ibintu bidasanzwe kandi binateye ubwoba ngo kuva Uburundi bwabaho. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora gukorerwa ikintu kidasanzwe mu gihe nawe nyine ashobora gukora ikintu kidasanzwe kuri abo bose yoba ariko arikeka. Hari amakuru menshi agaragaza yuko icuka kibi ndetse n'ubwicanyi bwoba bwateguwe vyoba ari ibintu bikomeye cane vyoba bigiye gushikira Uburundi mu gihe Imana itatabara. Hari amakuru menshi rero muri ano makuru tugiye kugaruka ku kugene General Prime Niyongabo yateze ubwo yariko arerekeza Igitega ahahimbarijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi ndetse n'andi makuru menshi avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yigennye akaba asigaye akengera igisoda. Kuri ubu ngubu akaba yishimikije imbonerakure. Hari amakuru menshi twajeje gukura mu masoko yacu ko Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya n'umwanya canke akitanga bashaka kumutembagaza kuko nyine ngo bose arabazi. General Prime Niyongabo vyoba vyagenze gute? Vyose reka tubigaruke ko muri ano makuru twabiguteguriye muri kano kanya. Tugiye kubigaruka ko byose ariko tubanze turabire hamwe vyoba biriko biragenda gute muri CNDD-FDD. Icuka kibi kiriko kirarangwa mu ndongozi coba kiriko kirava kuki? Muri kano kanya tugiye kubabwira ivyo amwe mu masoko yacu akomeye haba ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abariko baramurwanya ico bavuga. Ico bikoze Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yarakaye cane, arashobora kwica uwo ari we wese ashobora kumwitambika mu ngingo zikomeye cane yafashe, harimwo no kwigena kugira ngo azabe ari we ba umukandida wa CNDD-FDD mu matora yimirije. Ni mu gihe abajenerali bakomeye cane harimo na General Prime Niyongabo bari bagize iminsi barakora iminyanyuro zikomeye cane
bijanye n'uzaba umukandida wa CNDD-FDD. Ndayishimiye koko yoba yarishe igihugu, yoba ariko arapfa iki n'abajenerali? Byose reka tugende turabica irya nino. Nimba utarakanda kuri sabone cyangwa se subscribe kugira ngo uzubana natwe, banza ufyondeko. Ni iyihe mpamvu yatumye Ndayishimiye amaramaza General Prime Niyongabo hasigaye indwi ngo abe umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije? Ubundi iminsi ibanziriza ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD yabayemwo ibintu byinshi binateye ndetse amakenga. Byinshi biraboneka ko bifitaniye isano kuko birakwegana, kubera ibiriko biraba bigaragaza yuko muri CNDD-FDD hari kiriko kiraja mbere abarundi batabwirwa. Kurekura giturumbuka General Arengiyome Bunyoni byoba bisiguye iki? Ububiko bukuru bw'igisirikare cy'igihugu kugira ngo ibirwanisho ntibishike mu bubiko kandi byaraguzwe. Interview giturumbuka ya Ndayishimiye mu kinyamakuru cyigenga Yaga. Iyicwa ry'umushikiranganji Bugaga, amahane hagati ya Gaspard Baratuza ndetse na Ndayishimiye, ibikorane by'iminsi 3, imbwa itukura na kandidatire ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi byinshi cyane tugira ngo tubabwire biriko birabera muri CNDD-FDD. Kumaramaza igisoda byo bifitane isano na kandidatire ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru yihuta turiko turaronka mu masoko yacu mu bacocoro by'umugambwe CNDD-FDD abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no ku ruhande rw'abatamwumva. Interview, ikiganiro Ndayishimiye yagiranye n'ikinyamakuru Yaga kiragaragaramwo izingiro rikomeye ry'ibintu bitangaje byagiye biraba imbere y'uko kandidatire ya Ndayishimiye itangazwa icense. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Yaga niho Ndayishimiye yavugiye ikintu catangaje abarundi kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi muri 2005, ryabaye irya mbere aho umukuru w'igihugu yifatira mu gahanga umuvugizi w'igisirikare akamukurako agashambara mu kinyamakuru. Mwibuke ko naho uwusuzuguwe ari General Gaspard Baratuza, wahawe ubutumwa bwo kumaramazwa ni urongoye igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo. Inyuma y'indwi 2 gusa tubibutse yuko ikambi ya base ihiye igatokombera, abarundi bari baramaze no kwibagira ako kamaramaza kashitse ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ariko hari ibintu by'agahebuza byakurikiranye ku magenekerezo ya 15, 16, 17, 18 z'ukwezi kwa kane. Biboneka ko ari urusobe rw'ivyoba byari byarateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ehe irabire namwe ikiganiro Ndayishimiye yarakigiranye n'umumenyeshamakuru wa Yaga igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Gica kirashingurwa ngo nta casohotse gishirwe ahabona bukeye bwaho ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Abarundi bavyukiye ku nkuru z'ikiziga c'umushikiranganji Gabi Bugaga catowe mu murima w'ibigazi mu Rubirizi. Muri iki gitondo nyine Ndayishimiye yazindutse umuseke yurira indege imushikana muri Congo Brazzaville mu birori byo kurahiza Denis Sassou Nguesso. Bukeye ku igenekerezo rya 17 naho harabaye ikintu kidasanzwe nabwo, aho Ndayishimiye yuriye indege iva muri Congo Brazzaville yerekeza nyine muri Turuki, mu gihe mu Burundi abanyagihugu bariko bakiri ku gihuha c'urupfu rwa Gabi Bugaga no kunyifato itangaje y'ubutegetsi buboneka ko nk'ubudashaka gutanga umuco ndetse nuko amatohoza aba. Bukeye kandi ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026
ni ukuvuga inyuma y'iminsi 2 umushikiranganji yishwe niho ikiganiro ca Yaga na Ndayishimiye cashirwa ahabona inyuma y'iminsi 4 gishinguwe. Abarundi bacumviriza ikiganiro baguye mu gahundwe. Ikiganiro cari cuzuyemwo ibintu bitwengeje n'ibindi bitangaje. Umukuru w'igihugu yaravuga ko indege y'igihugu iri Burayi igira igurishwe ivyuma ku munzane. Yaravuze ukuntu ibintu vyo kuba umukuru w'igihugu babimuhatiye ko atabishaka. Yaravuze ukuntu yahora avyuka igicugu gukuba ubugwegwe bwo kujishamwo ibiziriko akaronka amahera. Yaravuze ukuntu ivyankenerwa nk'ibitoro n'amafaranga y'agaciro abarundi bovyironderera bakareka kubimubaza. Yaravuze ukuntu ubu mu Burundi umunwa ufise ivyo urya kandi n'umufuko ufise amafaranga. Yaravuze ukuntu twoheba amatora. Yaravuze ukuntu Agatogwasa yataye umurongo. Mu majambo yashikirije muri Yaga, Ndayishimiye yaranavuze ijambo rivuguruza igisoda c'u Burundi. Nyuma y'iminsi 19 niho abarundi bamenye ko ivyo Gaspard Baratuza yatangaje ko ikambi yaturiwe n'isanganya ry'umuyagankuba vyari ibinyoma. Ndayishimiye yabwiye abarundi ko harya hantu ata muyagankuba ubayo. Umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo yaciye atahura ko ari we avugurujwe kuko niwe yatumye Baratuza ibinyoma atangaza. Vyoba bihuye n'igitero gikomeye cane cyagabwe ku miduga irerura General Prime Niyongabo. Amakuru ateye isoni Ndayishimiye yatanze muri Yaga arimwo n'ivyo kuvuguruza igisoda niyo yasamaje abarundi guhera igenekerezo rya 18 gushika Ndayishimiye yahejeje kuzunguruka isi akagaruka akoresha igikorane. No mu bikorane Ndayishimiye ntiyatanzwe mu gusamaza imbonerakure n'abagumyabanga mu kubasangiza ubutumwa ahanganyemwo n'imbwa itukura. Ndayishimiye yifatiye mu gahanga imbwa itukura yariko imusesera agafu ku mugambi yari afise wo kwigena mw'ikoraniro kaminuza rirangiza ibikorane vyariko biraba. Ndayishimiye yabwiye abanywanyi ba CNDD-FDD ko atotega amatwi imbwa kuko ibesha. Gutyo abasirikare n'abategetsi bo muri CNDD-FDD yarabakokeje mw'itiro ry'umuniho bikanguye batangarizwa ko Ndayishimiye ari we azosurukira CNDD-FDD mu matora y'umwaka wa 2027. Birashoboka ko Yaga yoba yarasamajwe mu buryo ubu canke buriya, ikabwirwa ko ikiganiro cakozwe igenekerezo rya 15 kizoja habona ku igenekerezo rya 18 kugira gifute mu mitwe y'abarundi urupfu udasiguritse rw'umushikiranganji wabo, bongere bibagire amakuru y'ibirwanisho vyariko birinjira mu gihugu ariko bitegekanijwe kuzoca bisohorwa igihugu bikajanwa ku kivuko ca Tanga. Nico gituma Ndayishimiye yahamagaye ikinyamakuru Yaga kuko abona ko aricyo gikurikiranwa n'abarundi benshi kino gihe. Uburundi bwo abarundi ntibakizera ndetse ntibacyumviriza ivyo Ndayishimiye avuga, kugeza aho Ndayishimiye yakora icyo kiganiro kuri RTNB ntawe ari kugikurikira kuko n'abacecuru barayihevye. Ibi byose biragaragara ko Ndayishimiye yabikora we azi ico agamije. Birashoboka ko Ndayishimiye atariko asamaza twebwe ba Nyarucari gusa, ahubwo yaragamije no gusamaza abategetsi
bo muri CNDD-FDD no mu nzego z'umutekano kugira ngo ntihazogire uwitwararika ikoraniro kaminuza. Ibi birashika cane kuko rirya koraniro kaminuza ryabaye nk'umuravyo w'inkuba. Biravugwa ko Ndayishimiye yoba yigenye kwitoreza ikiringo ca kabiri abasirikare batagishijwe inama nk'uko vyahora. Ivyo birashoboka kuko Ndayishimiye yigenye mu gihe General Prime Niyongabo yari akiriko akizunguruza umutwe ku Kagaye aherutse kumwereka mu kumumaramaza kumugaragara ko ari ububeshi ahenda Abarundi. Ndayishimiye arashobora kuba asigaye araba igisoda c'Uburundi akumirwa atekereje akajisho ku rubwa bamuteje mu ntango za 2025 mu kwirukanwa muri Goma, Bukavu, Uvira. Nicyo gituma ariko arifyaturira igisirikare azoba yizeye kitagiramwo ibipinga vy'abahutu canke abatutsi. Igisirikare c'imbonerakure z'abahutu nico Ndayishimiye abona ko kizomusubiza iteka yatakarije muri Kivu. Igisirikare ca Prime birumvikana ko Ndayishimiye yamaze kukirambirwa, ari naco gituma yatanguye no kukimaramaza izuba riva. Inyifato yiwe isa n'iya mugenzi we Kisekedi, aho nawe aherutse gutangaza ko abasirikare ba FARDC ataho bataniye na za mayibobo. Iyi faze ya Ndayishimiye agezemwo yo kuraba ribi n'igisirikare ciwe niyo Mobutu na Idi Amin Dada barimwo imbere gato yuko batembagazwa nk'uku kwa Ndayishimiye. Nabo bari baratesheje agaciro ingabo z'igihugu batangura gushinga uturwi tw'insoresore mirise. Ibingibi bikagaragaza ishavu rikomeye cane abasoda b'u Burundi bafise mu nkinyanyuro nshasha zikomeye cane ziriko ziravugwa na bamwe mu bakurikiranira hagufi bibera mu Burundi. Nuko General Prime Niyongabo n'akandi karwi k'abajenero harimo General Prime Niyongabo, General Ndakugarika, Silas Ntigurirwa ndetse n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo bariko barakora integuro zikomeye cane. Ariko kuri igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu cyatangaje Abarundi no kugene General Prime Niyongabo yarashwe ko bikomeye cane. Imodoka zimurerura akaba arizo zangiritse bikomeye mu gihe General Prime Niyongabo yariko arerekeza Igitega nyine ahahimbarijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi. Ariko nanone leta ya CNDD-FDD ikaba yahisemwo kubigira akamizwe n'ingoma kugira ngo hataboneka yuko inzu iriko irasha. Amakuru tukibandanya kubatohoreza y'ibijanye nabo barashe ku miduga irerura General Prime Niyongabo ndetse n'ukuboko gukomeye cane General Evariste Ndayishimiye yabifisemwo. Mu kandi kanya turaza kubaha umuco ukomeye cane co bikoze umwanya n'umwanya murashobora kwitegura ikintu kidasanzwe kuko muri CNDD-FDD umucanwa uriko uraka. Mu kandi kanya turaza no kugaruka ku bindi byinshi biba biriko biragarukwa ko bivyiza nivyo mbifurije.